nganye natwa iyi nizo hari hagezweho wala bite mukobwa ni sawa amakuru murakomeye abantu bo ngaha muri ino nzu niho boba bari canke ni wewe uri ngaha banyakubaho je sinzi yari nukuri haheze n'iminsi ntazi niyo yagiye na mama nuko nyene akosi hasi mugabo nizire ngaha yuko niho ku rugo rw'umutama Majiginya Bernard yego urashaka kutubwira ahantu yoba ari muri kano kanya kuko turamukeneye mu bintu byihuta nukuri sinzi niyo yagiye nimba bakihari nimba batahari sinzi na kimwe na mama wana amaze imisi adahari nawe nyene amaze imisi atahari sinzi ko bagiye bajanye na papa bon jere nibaza rero apari y'ivyo utubwiye twebwe turabakozi basanzwe bakorera banke mutama Majiginya Bernard yarigeze kuza kutwitura kuri banke iwacu ubu rero tukaba twatumwe hariho ibintu twasezeranye nawe mu ncamake iri n'iryo sango kubera ko tubonye yatevye kuriha ubu rero ibi akaba ari byo yatanze ingwate ubu rero tugira duhafate hano hantu aha twari tuje kumuteguza no kuvuga inyuma y'imisi 3 ahantu harashobora kuza gufatwa banyakuba ivyo bintu nta n'ivyonze nivyo vya banki ndavyumvise uno munsi nyene none duca tujana aho ushase kumbwira yuko papa wiwanyu ata kintu na kimwe yigeze ababwira ku bintu bijanye na banki nukuri ko Imana ntavyonze Mademoiselle Lorette je numvumenga ni gitangaza abo je nibaza yuko uko biri kose twebwe dukora ivyanditse uyu n'umwana hari ibintu bimwe atazi twebwe turashobora kugenda hanyuma no kuvuga yuko ubutumushikiriza nuko inyuma y'imisi 3 hano hantu hazoba hari mu minwe ya banki rero mugomba mutwomore niko bimeze mwana ihangana voilà merci beaucoup hama rero usigara amahoro bye okay biragoye twe dushikiza raporo gusa none gashatugire Belinda nkufite inkuru nziza inkuru nziza atsimbwiresha kwa rugore ruhe wa rugore rwa Majiginya nzi ujyanye munsi Majiginya shiri wanje ujyanye munsi nkufite inkuru nziza oya zimpesha ujya rugore ni Majiginya shiri wanje vyemere nivyo ku mpanda oya diri yaciye reka kumbwira kutavyumva hewe kutavyumva vyabaye sishobora kuvyibaza ciruza kumbesha ariko umve mu minsi zo kumva itangazo rwa rugore rwapfuye hewe thank you c'est vrai vyabaye utugiye kubatunza oya fata agafana ha iyi nkuru yewe reka mbanze nihereze yewe tugiye gutungasha tunga rujya rugore ko rugiye rero bya bibazo byose nari mfise mi byose yaranyimye bigiye kuboneka nagwanye urugamba rwasanzwe kugira ivyanje vyubahirizwe ariko n'ivyawe vyubahirizwe guhera ubu nize neza kutazompemukira Ruvo humura sinokora ahura ntabaye ntushaka kwibaza we humura Majiginya ukabona arashize mu rugiwe nzogikorera ko cyane ahura mpinduriye ubuzima wow sinzi ko nokubwira Belinda nize ko guhera uno munsi ukagera muri rujya rugo nzobaho neza nanje nindi migambi yose uzoshaka tuzoyikorana urakoze ako ntuzumemukira sinoguhemukira cyo nicokunda ariko Ruvo wibuka ko bigoye
nubwo twagendana burya amajiginya sinari nzi ivyiwe vyinshi ariko nzogerageza kandi ndazi bizoshoboka. Belinda humura nanje nzobishaka natwe kundi mutonya wiwe zocukumbura ibintu vyiwe vyose ndabimenye ariko ico nkusaba ntuzumpemukire Ruvo sishobora ico nzoronka cose nawe uzobukironse sivyo ndakwizeye cane kumagara yacu. Monsieur le directeur général n'uwo mwazananye nari nabatumye ko kubera yuko ibibazo numvise byo ku mitumba hariho umudamu agendana ubumuga umushinga ntawe we yaraje kubitura kuri banki murongoye hanyuma yapotetse inzu iyo nzu mwari mwatumye abakozi banyu kuyifata mugabo dukurikije amatohoza bashikirije nasanze ko kubera iyo mvo yuko yayipotekesheje umuryango utabizi kandi urumva n'akarenganyo gakomeye n'itoteza ry'umupfasoni amprisi agendana ubumuga ivyo ntibishoboka mu burongozi turongoye ivyo ntibishoboka rero kubw'ivyo narashinze komisiyo yaragiye kuvyiga mwebwe kugira namwe ku ruhande rwanyu ntimuhombe kandi n'uwo mupfasoni atunganirizwe nafashe yuko komisiyo banze ikavyiga mwebwe mubangira iyo ngingo hanyuma komisiyo imaze kugira amatohoza akwiye izobashikiriza icavuyemwo duce turabico dufata. Murakoze nyakubahwa minisitiri kuri ibyo mudushikirije natwe tugiye kubishikiriza conseil d'administration turabe ico twokora kugira tufashe urya mudamu agendana ubumuga nivyo koko turahura na vyinshi hajya mu kazi dukora ibigabo vy'ipfubire cariho mugabo turizeye ko muri leta mvyeyi leta mpuzi bazohinduka tukabasha kugenda tubakorera tubagarura mu murongo utunganye. Murakoze madame ministre nari mfise ikibazo gitonya cyambere turashimye nari mfise ikibazo mu gihe mwaduhaye mu gihe tukirindiriye uwo mugabo azoba yidegemvya bizogenda gute? Okay. Kucerekeye uwo mugabo ubu nyene aho komisiyo itangurira aho bukera komisiyo igatangura nawe nyene azoba yafashwe azoba ari mu kibanza kimukwiriye nta mpungenge mwogira ko turabikurikirana ku buryo bukwiye mu gihe urya mugabo atotunganya ivyo yononye ngo arihe ayo mafaranga ategerezwa guhanwa. Murakoze cyane madame ministre ku kibazo canje nari meje kubabaza hama ndibaza tugiye gukora ibyo mudusabye. Yego murakoze cyane nyakubahwa rero turagiye ubu tugiye kubandanya gukora ibyo mwadusabye murakoze cyane. Papa ariko nshaka ko tuvugana kimaze mu iminsi numva cyantesheje umutwe ndakwinginze ndagusabye nk'umuvyeyi wanje wambyaye mama iminsi 3 iraheze uno munsi ugira 3 nayiharuye tutazi yari bwiza ukuri ndazi yuko mu buzima bwacu ntiwigeze udushigikira mama ngo nuko mama ari kimuga raba na Aroni nta nuwuza amazima iyo ngo yiwe bwiza ukuri none ari papa girira impuhwe basi nk'umwana wa nyuma wawe umwana ukunda wabyaye ukunda ba umugabo basi mu rugo afise ijambo wigeze kubaka ufise urugo by'ukuri uharanira agateka k'umuryango wawe umbwiza ukuri papa numva wofu muje ku maradiyo atandukanye ukarangisha bishoboka nyimba kiriho umuntu akabimenya nimba naho atakiriho tukabimenya navyo nyene ca ku binyamakuru bitandukanye kugira turonke inkuru itomoye nitugume muri kabaza. mwananje Pamela aho ubona ibibazo ni byinshi
burya hari byinshi mutamenye nabahishije ndicuza si ibyo bibazo byonyine byo ko mama wawe mutazi yari fise burya hari n'ikindi kibazo c'amafaranga y'ingurane natoye muri banki ayo mafaranga natanze ingwate y'iyi nzu none ubu banki burya aho ubona amaze iminsi nihishahisha utambona ngaha muhira ni ukubera ibanki imaze iminsi ndondera kugira ngo ndayisubize ayo mafaranga none ntayo mfise kandi nta na kimwe yamaze muri uyu muryango aho ubona mwananje ibibazo mfise bimbanye umurengera ndicuza vraiment ndicuza n'ukuri sawa Tere basi. ubwo rero nimeze yuko Uca kuri ibyo binyamakuru. okay wait fat reka okay afan muzane ngaha umushire ngaha Majiginya Bernard nizere yuko waragerageje kwihisha byinshi bikomeye waragerageje kuza gushaka kwexcroka bank ugerageza gupoteka inzu umuryango wawe ataco wayigiye nyakubahwa ministre yatanze itegeko yuko ugomba gufatwa ukajya gufungwa kuri ubwo rero nizere yuko ngaha twebwe nta gihe kirekire twafise ni nayo mpamvu twaje tuzananye n'abantu bagejwe umutekano kugira ngo bagufate bagutware kugufunga hama ibindi navyo hariho komisiyo izobandanye bikurikirana afande nizere yuko umwanya warangiye urashobora kumufata tukagenda ibyo ni biki ngaha ibyo ni biki Amahoro kibona ibyo ni biki? afande ibyo ni biki Murekurire n'umugabo wanje. Murekurire n'umugabo wanje. banza murindire imbere ya byose sawa afande itegeko ni itegeko aha nta muntu numwe ugomba kumviriza itegeko ryiwe nizere yuko ngaha nta muntu numwe afise uburenganzira twebwe bwo kutuzibira kuko iyi ni ingingo ivuye ibukuru okay Mushinga ndasavye ijambo nyabaki ndasavye ijambo ufise ikihe kintu ugomba kutubwira twebwe hari cyo mfise ngomba kubabwira aha uyu n'umushinga ntahe wanje kandi twaravyaranye nubwo biruko ikintu ca mbere no banza gushima ndashimiye ifura yanje Aroni mwananje ndagushimiye vyimva mutima niwe wandokoye iyo utahandokora nari mpfuye mugasigara muri mfuye
nubwo biruko nubwo umugabo wanje twavyaranye abana yamboheye amaboko imugongo ndafise ikintu novuga kuri ibi bintu biriko biraba muri runo rugo urugo rwanje na majiginya ni urugo twabayeho tutumvikana ariko uko biri kose sinemera ko mufata inzu yarambujije gukora imigambi yanje yose yarambujije ko nokora ngo ntere imbere mugabo naragize uko nshobora kose nk'uko ndi umukenyezi muri runo rugo je narakoze imigambi yanje kubw'ivyo inzu ntifatwa kandi n'umugabo wanje sishaka ko aja kugwa mu ngoyi murabona ko ageze no mu zabukuru jewe rero ayo mafaranga ndayariha madame ivyo uriko uravuga mbega wowe uzi neza ayo mafaranga uko angana mbeho ivyo uriko uravuga wabanje kwanza uravyumviraho neza kuko nimba wemeye kuriha ayo mafaranga uko angana kose eka wowe uri umukenyezi w'intwari koko ndiye kuyariha twebwe nizere yuko nta majambo menshi dufise hano twebwe uradusinyira ngaha hanyuma twebwe turagenda tubishikirize ku badutumye mugabo uduhe urwandiko hanyuma umushinga ntahe wawe turashobora kumusiga yidegemvya hama twebwe tukabandanya madame arashobora kumuha agasinya nta kibazo ya hanyuma afande turashobora kumurekura akidegemvya rurekure ndandika n'amazina yanje andika izina nimero ya parcela byose okay. Okay, merci beaucoup. Murakoze cyane. Hama ibindi rero turashobora kuzobandanya dukurikirana ukuntu ibintu biba byifashe kuraba amafaranga mukaza kuri biro kugira ngo turegerarize ibintu byose. Jewe nyene nzovyikorera. Okay, merci beaucoup madame turashobora kugenda. Okay, afan twagiye. Ayo mafaranga yose gakanyange wanje uremeye kuyari paparo yose ndemeye kuyariha nzoyariha mugabo dutekane mu rugo